Reka nsubire mbaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu kuko mukunda amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri ino mboneshakure yacu. Nanone n'umwanya bayagezweho ariko haravugwa cane nk'uko mubizi yavugwa mu bisata vyose politiki, umutekano, ubutungane hagati y'akazi na muntu. Niba vyagiye biratangazwa mu binyamakuru nta handi na hamwe ushobora kubikurikira. Fyonda kuri subscribe maze uraje urashikirwa n'amakuru mwene nkaya dushikiriza umunota ku yundi. Dore ingingo nkuru ano makuru yacu ari buze kwibandaho. Turaza kubabwira kwibogozwa rya Domitire Ntunzwenimana yarahagaritswe. Domitire Ntunzwenimana yahora ari musitanteri wa komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, hari haciye hafi ukwezi akuwe mu mabanga yagirizwa kwiba ibikoresho vyo kubaka ishure. Uyu munsi ho hakaba havuye hafatwa amabati 150 yoba yanyegeje inyuma yaho yariko arubaka inzu mu Gakungwe nk'uko bitangwa n'ikinyamakuru Ranova. Ayo mabati akaba avugwa ko yibwe mu yaragenewe kubaka amashure. Turaza kubaha idonido n'ukuntu uyo musitaneri yahagaritswe. Hari imyidogo y'abasirikare b'u Burundi muri Sud Kivu. Abasirikare b'u Burundi baratabaza. Kuwa gatandatu uheze n'imiburiburi y'abasirikare 8 barishwe muri Kongo. Mu ndwi zitatu gusa abashika 19 barishwe. Imiryango y'abasirikare bishwe yose ntibimenyeshwa, ababimenyeshejwe nabo bikogwa mw'iterabwoba. Abasirikare bajanwa i Kongo giturumbuka badategujwe, abatinye kugenda bashobora no kwicwa mu nzira. Turaza kubaha idonido n'ubutumwa buteye ubwoba twahawe nabo basirikare b'u Burundi bari muri Kongo bariko barahahonera. Muri ano makuru muraza kuvyumva. Ngizo ingingo nkuru tugiye kubashikiriza muri ano makuru, ariko turaza no kubabwira ibindi bigiye bitandukanye. Reka tuyatangurire kwihagarikwa rya musitanteri. Musitanteri yahagaritswe, uyu ni Domitire Ntunzwenimana yahagaritswe. Domitire Ntunzwenimana akaba yahora ari musitanteri wa komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Hari haciye hafi ukwezi akuwe mu mabanga yagirizwa kwiba ibikoresho vyo kubaka ishure. Uyu munsi ho havuye hafatwa amabati 150 yoba yanyegeje inyuma yaho yariko arubaka inzu mu Gakungwe nk'uko bitangwa n'ikinyamakuru Ranova Burundi. Ayo mabati havugwa ko yibwe mu yari agenewe kubaka amashure. Domitire Ntunzwenimana yahavuye ahagarikwa na parike ya Kabezi. Ubu araye ijoro ryiwe rya mbere mu mvuto. Izina rya Domitire Ntunzwenimana turarifise mu banyuruje umusore yitwa Simon Bigirimana mu mwaka w'2015. Simon Bigirimana yari umusore w'imyaka 37, yari yigisha ku ishure rito rya Rutongo. Simon Bigirimana yari umusenzi wa rwose aterekwa ivy'imigambwe. Kubera ubwizigirwa bwiwe, Simon Bigirimana yari yatowe ngo haserukire ikigega co gufashanya c'abigisha citwa FST mbere yo kunyuruzwa. Simon Bigirimana yasabwe ko umwigisha wese yohora atanga amafaranga muri CNDD-FDD imbere yo kuronka ideni muri FST. Simon Bigirimana yaravyanse. Mu minsi yakurikiye yaratewe ubwoba, arimuka aho yaba atangura kubaho anyegeye. Simon Bigirimana yarazwi nk'umusenzi yakomeye. Ku mugoroba wa 13 mu kwezi kw'indwi 2015, Simon yoba yahamagawe na Domitire Ntunzwenimana amusaba ko yoza muhira gusengera umwana wiwe. Ntiyamenye ko ari umutego. Naho yari anyegeye Simon Bigirimana ntiyashobora kwihangana yumvise uwugwaye akeneye gusengerwa. Yaragiye ntiyagarutse. Kuva ubwo imyaka igiye kuba 8 atawuzi irengero ryiwe. Simon Bigirimana yanyurujwe ariko yitegurira ubugeni, aherutse guheza kubaka inzu yiwe. Domitire Ntunzwenimana ntakwiriye kubazwa ivy'ubusuma bw'amabati gusa, arakwiriye no kubazwa kubijanye n'inyuruzwa rya Simoni Bigirimana.
Tuve kuri iyo nkuru y'ihagarikwa ry'iyo mu musitanteri tuje mu birabana n'umutekano. Abasirikare b'u Burundi baratabaza muri Sud Kivu. Ku wa gatandatu uheze n'imiburiburi y'abasirikare 8 barishwe muri Kongo. Mu ndwi zitatu gusa abashika 19 barishwe. Imiryango y'abasirikare bishwe yose ntibimenyeshwa, ababimenyeshejwe nabo bikorwa mu iterabwoba. Abasirikare bajanwa i Kongo giturumbuka badategujwe, abatinye kugenda bashobora no kwicwa mu nzira. Umusirikare azi neza ibibera muri Kongo yatwandikiye ati: amahoro, ndifuza ko mwogira akamo muteye ku nzirakarengane z'abasirikare bariko bagwa muri Kongo. Ubutabizi womengo nta kiriko kiraba, ariko inganda ziguma zitikira mu gacerere. Ikibabaje gusumba nuko umuryango uburiye uwawo muri Kongo umengo ufise ikosa ryo kubura. Mu bisanzwe umusirikare yapfuye agize isanganya ry'akazi, umuryango barawubikira hanyuma hagatunganywa ivyerekeye ifubwa ryiwe. Ariko umusirikare yaguye muri Kongo atomboye, umuryango wiwe uvyumva umenga ni igihuha. Abaje kuwubikiranaho hajamwo n'iterabwoba ko ataco bobaza uwuje kubabikira, ahubwo ko bokwitegurira amaziko, ibindi bakazobibariza muri Etat Majoro Generali. Kuva itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2023 haramaze gupfa abasirikare 19. Ku wa gatandatu uheze hapfuye 8. Ariko ivyerekeye ibitigiri biragoye kubimenya kuko hari abatamenyekana. Kuko babonye ugenda wanka baranakwiyicira. Uno munsi aho bigeze abasirikare ntibabwirwa ko ariyo bagiye. Rero iyo bariko barajayo hari abavyikeka bagasimba imodoka bakiruka bagaca batorokeramwo ku bw'ubukene bw'abasirikare bafise ubu kugira uje mu butumwa bwo kugarukana amahoro muri Somalia canke muri Centrafrica. Utari Nyenimana ni ngombwa ubanze kuja muri Kongo. Ikindi uburyo abasirikare bafashwemwo ntabwo bomenya ko ari abantu. Nk'ibiziga vy'abarashwe ku wa gatandatu uheze igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kane 2023 vyatahanywe mw'ijoro ryo ku wa kabiri, ni ukuvuga igenekerezo rya kane z'ukwezi kwa kane 2023, kandi atavyuma bikanyisha biriyo. Ikiziga bakiraza hanze mu mbeho, bukeye bakacinjiza kikirirwa gipfukishijwe ihema. Ibi bibazo vy'abasirikare birahambaye. Kuja gutabara mu mahanga ntawo vyanka, ariko bikwiriye gutegurwa neza, ingabo zikarungikwa zifise ibikoresho n'uburyo bikwiriye kandi bijanye n'igikorwa bagiyemwo. Igihugu gikwiriye kwama cubahiriza iteka ry'umusirikare aguye ku rugamba, n'umuryango wiwe ugashigikirwa biboneka. Ngubwo ubutumwa bw'abasirikare muri Kongo baratabaza, kandi bakaba bababajwe cane n'ibiriko biraba. Ati biriko biraba n'akamaramaza, twarumiwe kweri. Ati ntaco mvuze, gusa Uburundi sinzi ivyo burimwo. Uyundi ati ni ikibazo kabisa, none bari kugwana nande ko wamenga bazoja mu bibanza umuhari M23 wasubije. Hari igihe usoma amakuru ariko arashikira twebwe abarundi ukumva wokorora amosozi, meze gusoma ay'abazambiya b'abanyekongo nayo ngo natanzwe. Ati twokoze ikigamana y'isi yose n'ijuru, ati dutabare. Ati agateka karagwanirwa, nibirwanirire agateka kabo. Ati ni hatari ibi bintu, barakwiriye kuvyihweza neza. Bagiyeyo bakabaha agashahara gafatika, n'umuryango ukamenyeshwa, bakaronka n'akaryo ko gusezera n'abaguye ku rugamba, imiryango igashumbushwa bikwiye. Ati none bakanka kujayo, bakarasa abo bagomba kujana ku nguvu. Ati none nta nkoho bafise. Ati nibarase nawe jewe nizeye ko igisirikare cacu gikomeye, nibabavugutire umuti nabo. Ati abari mu gisirikare c'u Burundi bagwanira agateka kabo,
abatarakakijamwo nabo mugire mu gihe Uburundi butubahiriza agateka k'ingabo z'igihugu ati bahagarike kwinjira mu gisirikare sino bitagenze uko bazoba bariko bavunikira ubusa. Ibindi ati turahojeje igihugu n'imiryango yabo amagara aruta amajana noca nivirayo mbonye bikaze. Ati ego nukuri nanje hari umugenzi yagiyeyo ubu twumva ko yapfuye tubajije nta makuru baduha birababaje cane kutamenya uwawe yapfuye canke akiriho. Ati urarindira mana turandindira mana gasaza kanje ndagafise ari kamwe kazogaruke amahoro. Ati ariko kubera iki ivyo biba uko kandi bafise umuheto je numva bigoye canke nabo nyene barinubana. Ati ntaco mvuze ibi nakamaramaza. Uwavuga uko ati vyamucanze. Ati wewe nta nkoho afise. Ati none nyangabo nyene zitwagwa nk'impene nta bigwanisho baba bafise bagahora kwabo nyene. Ati babajana ku nguvu. Ati nibemere rero ko batinya ubwoba abati burya umunsi bokwira Volta ntawosubira kubakandamiza. Ati mu bantu ntacumvira impuhwe ni abasirikare bubu umunsi abadede ngo barungika amakompanyi arenga abiri bose bagaca batera binjira ikiroberi inyishu yoca iboneka. Nukuri ndabarahiye narirya benshi ari abajene igisirikare cari ca kera nayo ubu wapi turi abanyabwoba gusa. Ivyo bamwe n'abandi bagiye baravuga nyuma y'ayo makuru arabana n'umutekano ndetse n'imyidogo y'abasirikare mu gihugu ca Kongo.